Jende umwe mu bayobozi b'amashuri umuyobozi bw'indero mu ntara ya Bururi kw'igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa mbere, umuyobozi w'indero mu ntara Sabiyumva Antoine yatumenyesha yuko mu ntumbero yo kwakira umushikiranganji w'indero agendera intara ya Bururi kw'igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa mbere ko hateganijwe ko ateza gutanga amafaranga y'akavunamusase y'abayobozi n'uwo mushikiranganji w'indero. Itangazo yatumishije ku rubuga ngurukanabumenyi ryavuga yuko amashuri y'uburaro n'amashuri yigenga azotanga 50,000, umuyobozi w'ishuri wese azotanga 50,000, ayandi mashuri nayo yegukira amakomine 30,000, amashuri shingiro azotanga hagati y'5,000 n'10,000. Ivyo rero akaba yatanze iminsi 2 gusa kuyatanga. Bavuga ko ku munsi wa Mungu ariho hategerezwa gutangwa ya nyuma. Tukabazwa n'ukuntu dusanzwe dufise ingorane z'uburyo, nta buryo tugifise bwo kugura ingwa, bwo kugura ibikoresho vy'ishuri n'ivyo tugishoboye gukora kubera uburyo buke dusanganye. Hagaca hiyongera ko rero ivy'umuyobozi adusaba. Twe twabajije ikibazo tuti mbega hamwe umushikiranganji atoronka umwanya wo kuja muri iyo bise ya feshissema vyogenda gute? Canke mbega umuyobozi umwe wese azofata ibingana n'amafaranga yatanze? Twe twibaza ko ari ubusuma bweruye bw'uwo muyobozi w'indero mu ntara ariko aratunganya, kuko arafata ingingo ntabahanuza. Biradutera ingorane cane twebwe yaduhanze, ku buryo umengo amashuri twoyaheba tugatanga imihoho kubera dukoresha amakosa cane. Twebwe turabaza bagenzi bacu mu zindi ntara turiko baragenderwa n'abashikiranganji batandukanye uko bigenda, baratubwira bati twebwe ntaco dutanga, ico dutanga n'itike gusa ryo kuza kwakira umushikiranganji adutwara. None uyu aronse inzira yo kwiba. Twiyamiriza umugambi w'uwo muyobozi w'indero mu ntara, tugasaba ko nukuri umushikiranganji w'indero yodutabara akadukura ku muyobozi